Yes. Nyuma y'agatsirikwa ntigahere, nyuma ya filime nyinshi zavumwe ngaha mu Burundi muri uno mwaka, ninde mukinyi wa mbere agezweho muri iki gihe? Ninde mukinyi arusha abandi gukundwa muri iki gihe? Muri urutonde rw'abakinyi 10 uko bagenda barutarutana muri uno mwaka w'ibihumbi 2025, ninde wa mbere, ninde wa kabiri, ninde w'icumi? Turahera mu kibanza c'icumi tumanuka. Nyuma yo kubisabwa n'abantu benshi badusabye ngo tubabwire ni bande bakinyi koko n'amazina yabo, kuko turababona mu mafilme ariko ntitumenye ngo ninde. Ngaba abakinyi 10. Turahera ku rutonde rw'icumi tumanuka ku wa mbere. Icyo usabwa ni ukumfyondera subscribe canke sabone. Ahandi ho gufyonda naho munsi hari like canke jeme, uzoba udufashije kandi cyane. Mu kibanza c'icumi turahasanga uwo mukinyi wacu yitwa Mutoni Ornella. Uyu ni umwe mu bakinyi beza, nawe aboneka mu macano menshi ariko arakina filme, kandi filme akinamwo ugasanga zubatse neza, eka nawene avyitwaramo neza. Ni umwe mu bakinyi beza badatarora uko bayibahaye. Ni umwe mu bakinyi baboneka ko bakaze ariko akina ibintu bimeze neza nk'uko babimuhaye. Uyu nawe ni umwe mu bakinyi bakundwa n'abantu benshi. Mu kibanza c'icenda turahasanga umukinyi yitwa Kanyana. Uyu Kanyana nawe ni umwe akina kwa Sami. Uyu yakinye amafilme menshi yavumye, harimo ni filme yiwe yitwa Kanyana nyene. Uyu nawe ni umwe mu bakinyi beza bakunzwe cyane kandi n'ubu bakundwa, usibye ko aho ariko arakorera uye filme zitariko ziraduga cyane ku buryo bomumenya hamwe bamugereranya n'abandi, ariko no mukinyi nawe ni umukinyi mwiza afise igikundiro ngaha mu Burundi, kuko yubashe kandi biboneka ko bwashimiye ibintu akina n'ingene bikina. Mu kibanza c'8 turahasanga uwo bitiranwa yitwa Kanyana Yvette. Uyu Kanyana Yvette nawe ni umukinyi mwiza kandi cyane. Ni umwe mu bakinyi babonetse mu mafilme menshi yavumye kandi ngaha mu Burundi, ufatiye kwa Sabasi, ukaja kwa Abel, ukaja no muri BMT. Ni umwe mu bakinyi usanga bariko bavyitwaramo neza mu gihe cyose bariko barakina filme. Ni umwe mu bakinyi ba mbere batwenza mu Burundi. Ni umwe mu bakinyi nubwo akuraba mu maso gusa canke iyo barabanye n'umukinyi agomba bakinane, ubwo utangura kumva ko menga agomba mutwenza ugatangura gutwenga. Bamwe mu bafana biwe barakunda kuvuga ngo uyu mukobwa Yvette ya majambo ayakura hehe, koko nuko tumwise umukobwa ari umumama yubatse, mama w'abana, eka n'umudamu w'umuntu. Uyu nawe ni umwe mu bakinyi babikina neza bagezeho muri uno mwaka wa 2025, eka tugomba twinjira mu 2026 ari ku rwego rwiza. Uyu nawe yitwa Kanyana Yvette. Mu kibanza c'indwi turahasanga umukinyi wacu akaba n'umuririmbyi ariwe Alvera Muhimbare. Uyu nawe yamenyekanye cyane muri filme Agatsi Intore Ntini. Intore Ntindi ni imwe mu filme zamenyekanishije no mukinyi, aho yari yaramenyekanye ku filme ziwe bwiwe yiyandikiye bwite, kandi nyinshi ziramenyekana cyane. Ni umwe yamenyekanye mu bihe byinshi ariko akinana n'uyu Sami. Sami aramuduza ku rugero rwiza,
ariko baja gutandukana, ataja gukina filme Intore Ntindi. Iyi filme Intore Ntindi irangira tutabonye ko twari dushaka kwihera, kuko abenshi n'ubu baracayishuza bavuga ngo ino filme irakwiye kugaruka ku bw'umukobwa Alvera, bati turashaka kubona iherezo ry'iyo byahereye. Uyu nawe numwe ari muri ico kibanza c'indwi, baracamurekarama bavuga ngo uyu mukinyi yari umukinyi mwiza yadukinira neza, usibye ko n'ubu bivuga ko agomba kugaruka, ko twoshobora kumubona muri no filme nyene y'agatsirikwa ntigahere. Ariko benshi bakibaza bavuga ati oya, uyu muririmbyi asigaye afise management kaze, ntawizeye neza ko azogaruka muri filme. Ariko tuvyibuke ko ku mbuga ziwe yashize ko aravuga ati mbega murankumbuye muri filme ngaruke, akabandanya no kumenyesha ko atari kera mugiye kumubona cyane muri filme. Abenshi bakibaza bati ni filme yiwe canke ni filme z'abandi. Icyo ako nakabaza, turabandanya kubabaza ati none nkawe we Alvera Muhimbare woba umukumbuye muri filme canke uramwipfuza? Tubwira muri commentaire. Mu kibanza ca gatandatu turahasanga umuvyeyi w'amafilme, uyo nawe ni Kamikazi Sandrine. Kamikazi Sandrine n'umukinyi mwiza yamenyekanye cyane mu mafilme menshi, akinye neza kandi avyitwaramo neza. Iyo uravye filme za Kamikazi akenshi usanga ziganjemo ijambo ry'Imana, inyandiko zose yandika akenshi usanga zirimo ijambo ry'Imana. Ufatiye kuri ino filme nshasha yitwa Umufasha, urabibona neza ko ibyo yashatse kuvuga byose yashatse guhanura mu ijambo ry'Imana. Afatiye ku mubano wo mu rugo, aho yashatse guhanura abamama, abana, eka n'abapapa. Numwe mu banditsi beza rero barekaramwa n'abafana benshi, bakavuga ati uyu mukinyi nawe ari n'ikibanza gikwiye kandi akwiye gushigwa hejuru muri filme ndundi. Uyu nawe arangwa muri ico kibanza ca gatandatu. Mu kibanza ca gatanu naho turahasanga uyu mukinyi wacu ari we Chanceline. Uyu Chanceline n'umukinyi mwiza akiri muto, numwe mu bakobwa baboneka ko bafise amasura meza, numwe no mu bakobwa baboneka ko bateye neza. Ivyo birakunda kuvugwa n'umutwara yitwa Solo, ariwe yitwa Libat. Uyu Chance akabandanya kuboneka ko ariko arakina neza, aho yabonetse muri ya filme y'igihangange mu Burundi ariyo Agatsirikwa Ntigahere. Ariko benshi bakabandanya kuvuga ngo uyu mukobwa asigaye ndamutinya kubera ukuntu asigaye ateye ubwoba. Uravye rimwe rimwe umenga ni umwicanyi, sigaye numva no mwe baraduhuye umenga no kwiruka bivanye n'ivyo maze kumubonana. Ati biravuga ko filme bayikina ari filme, ariko uravye inyifatagiri yagomba kora ico kibi, urabona ko ari umukobwa ateye ubwoba, biboneka ko ari ibintu biri mu maraso. Rero uyu nawe ariko aboneka nk'umuntu barekarama bavuga ngo uyu mukinyi nawe ni umukinyi mwiza, usibye ko yadukanye ingeso y'ubwicanyi. Muri Feruje byaraboneka ko umenga nta kibi kirekire afise, ariko aha hantu mu Gatsirikwa Ntigahere ariko ararenza. Ino filme Agatsirikwa Ntigahere rero nayo ikaba yamuzanye ku rugero rwiza, kuko ariko aboneka nk'umukinyi mwiza wa mbere ngaha ku butaka bw'u Burundi. Uyu nawe ari mu kibanza ca gatanu. Mu kibanza ca kane turahasanga uyu mukinyi wacu, akaba n'umuntu akomeye cyane, umwe mu baramuye abantu benshi, nubwo abo yaramuye bagiye kuba abantu barebare, hagiyemwo abamenyekana basa n'abamusumba, nubwo mu gitugu gikora ntigisumba izosi, ariko iyo bagiye mu mahiganwa ari wo bohiganwa akamukubita hasi. Ubu nawe n'umwe mu bakinyi beza babitanguye neza kandi babibandanya neza, n'umwe mu banditsi ba filme yitwa Umwamikazi. Uyu nawe ni Fanny Lavine. Uyu n'umwe mu bakinyi bavuka mu ntara ya Muramvya, usibye ko abakinyi benshi
bavuka mu ntara ya Muramvya. Aho twotanga nk'akarorero kuri Kamikazi Sandrine, tugatanga akarorero kuri Mimi Mireille, tugatanga akarorero kuri King Sabas, tugatanga akarorero kuri eka n'abakinyi benshi mubona bariko barevorewe ngaha muri Firme Ndundi bavuka mu ntara ya Muramvya. Fata mumaze kubabwira, ariko mumenye ko hari n'abandi. Uyu Fanny Lavine nawe ari mu bakinyi beza baje bakina neza, eka nabo bakivyitwaramo neza. Abantu baca bibaza ngo ni irihe banga Fanny Lavine akoresha mu kugira ngo filme ziwe zimenyekane? Ni irihe banga Fanny Lavine akoresha mu kugira kine neza kujya kuntu? Uyu ni umwe mu bamama bubashwe muri iki gihe bivanye n'urugo yubatse, kuko abenshi bari bibaza ko umukinyi wa filme iyo yubatse baca asambura. Ariko uyu mugore ni umwe mu bakinyi bubatse urugo rwiza kandi biteye igomwe ngaha muri Bujumbura. Ntawe ubizi neza ko bizohinduka kuko ibintu birahinduka, ariko n'uwo babanye basanzwe babihuriza ko, basanzwe bari hamwe bose bazirikana ko useba kuko ahukana naco ari ikindi kintu kibi. Uyu nawe Fanny Lavine ariko aboneka mu kibanza ca kane muri iki gihe, bivanye nuko hari ingwanyi ziriko ziragwana cane, ziraba imbere zitaraba ngo naho ndinde, ariko ziraba ngo shaka kuba nde muri kazoza. Bitavuze ko atari umukinyi wa mbere, atari umukinyi mwiza nawe, ariko ubu nawe Fanny Lavine aracafise agateka kiwe. Uyu Fanny Lavine nawe birakunda kuvuga ko, kandi noneho birazi ko ariwe mukinyi yahora atahukana ubushimwe bwa Best Influencer du Burundi. Ni umwe yahora atahukana ubushimwe bukomeye bw'umukinyi wa mbere mwiza, ariko muri uno mwaka ntitwashoboye kumubonamwo. Turabandanya mu kibanza ca gatatu. Bandanya ugumane natwe, urabe kuri afshonda like ngaho munsi, hama turindirire hamwe. Wachana mu kibanza ca gatatu turahasanga akana kakiri gato kandi cane. Uribaza ngo kubera iki aka kana kagiye mu kibanza ca gatatu? Uribaza ngo aka kana kubera iki kaje gusumba abamaze imyaka n'imyaka? Ni umwana yaje muri filme muri uno mwaka, atangiye kuboneka muri uno mwaka, ariko ibintu ariko arakora birarengeje. Aho twagiye kumubona mu ihiganwa rikuru rya Best Influencer du Burundi, uyu mwana baribaza ngo hariya hantu yashitseyo gute? Mbega bafatiye kuki kugira ngo ujya mwana agere hariya hantu? Uyu Mimi Miriam ni umwana akina muri filme bise Vyamaho, ariko twagiye kumubona yashitse muri rya higanwa rya Best Influencer. Abantu bakibaza ngo yarigezemo gute? Kubera iki ritagiyemwo abantu bakuze kandi basanzwe bakina neza ko basanzwe bahari. Ariko ino filme mwibuke neza ko ari filme ikinyo neza, kandi n'uwo mwana ubwiwe ararengeje ku buryo amahiganwa bagiye bararabatara nk'uku hari ico hinduka. Usibye kuraba uburambe bw'umuntu, bakarabatara y'umuntu muri ico kintu, biraboneka ko uwo mwana yagiyemwo kujamo kwiwe yarabishoboye. Eka nibaza ko muravya agasanamu ka mbere, agasanamu k'ivyo yakinye, urabona ko uyu mwana ari umwana bishoboye. Uyu rero muri rya higanwa rya Best Influencer du Burundi, nimba mufise umutima koko mugende mugatore, gakina muri filme Vyamaho. Aka nako ni kamwe kari muri ico kibanza ca gatatu c'abakinyi beza bavyitwaramo neza, bakina neza, badafise uburamba ariko bavyitwaramo neza, bakina neza, kandi koko batanga impanuro. Ucumbaza ngo ino filme none niko kayanditse? Oya, si yanditse, ariko yanditswe n'umutwara. Ariko mu byo gakina byose mwibuke ko ari kwa acteur principal. Uravye uwo mwana ibintu akina, urabona ko ari umwana afise kazoza. Kumushira muri no higanwa rero tuvuge ko batihenze, kumushira no mu kibanza ca gatatu tuvuge ko tutihenze, kuko uravye umwaka amaze akaba kina filme imeze uku si benshi, kuko hariho n'abamaze imyaka 10 badakina ibimeze nk'ivyuyu. Nuko
mubandanye kumutera intege. Turemeranya neza ko uwo mwana nawe ubwe wasanze abishoboye. Tubwire muri commentaire. Mu kibanza ca kabiri turahasanga uwo mukobwa, akaba n'ingurutse, umukobwa mwiza, umukobwa ateye neza, umukobwa asa neza, eka umukobwa asanzwe akina neza, umukobwa ateye ubwoba mu Burundi bwose. Uyu nawe ni ndazi benshi mwamaze kumumenya, ni Kado Khavere. Kado Khavere n'umukobwa wa mbere mwiza mu gasura, afise isura nziza, n'umukobwa akina neza, yagitinga neza, n'umukobwa asanzwe ari umukinyi mwiza, asanzwe ari acteur mwiza mu bintu byo mu mafilme yose bamugira acteur. Ubu hasanzwe ari na director. Ivyo n'ibigwi by'ibigo by'umukobwa ariko araduga neza mu bintu bya filme, atavuga ngo naje muri ibi gusa, aje no mu bindi. Kado Khavere n'umukinyi ariko aravyitwaramo neza gusumba abandi bantu muri filme ariko arakina, urabona ko abishoboye. Agatsirikwa Nigaheri ni film ariko arageza ku rugero rwiza kandi ruteye igomwe. Abenshi bakibaza ngo uyu mukobwa abigenza gute canke abicisha he. Kado Khavere rero ubwiwe yubahwe kandi ashigwe hejuru, n'umukinyi mwiza kandi avyitwaramo neza. Nawe uwarangwa mu kibanza ca kabiri mu bakinyi beza bavyitwaramo neza, eka kandi bakina neza. Ucumbaza ngo yakinye izihe nziza? Nibaza ko twese tubizi ko ata filime n'imirazi ruta Intore Ntindi. Nibaza ko n'ubu muri iki gihe turiko turaraba ino filime Agatsirikwa Ntigahere, nta filime n'imwe mu Burundi ubona biriko birahiganwa. Iyo bihiganwa ni Akamuna, ariko urabona ko iri inyuma gatoya. Rero byose biriko bituma n'uwo mukobwa Kado Khavere afise igikundiro ciza ku bantu, ariko benshi bakamutinya bavuga ngo ni umwicanyi. Ariko agateka kiwe karaho kamye. Uyu nawe n'umukobwa ariko avyitwaramo neza cane muri uno mwaka wa 2025, eka no mu waheze. Wow. Aho ucumbaza ngo uwa mbere none muri ubu Burundi bwose ninde? Mwafatiye kuki kugira ngo mumugire uwa mbere? Mimi Mireille ni umwe mu bakinyi beza ba mbere ngaha mu Burundi, n'umwe mu bakinyi avuka mu ntara ya Muramvya, n'umwe mu bakinyi ba mbere mu Burundi bamaze kumara ikiringo kinini mu Rwanda, n'umwe mu bakinyi mu Burundi amaze guhamagarwa n'abakinyi benshi bo mu Rwanda bamwitayeho kandi biboneka ko bamwishimiye mu vyakina n'ingene yitwara. N'umwe mu bakinyi benshi bamaze kuramukanya n'abakinyi benshi bo mu Rwanda, aho twese twavutse n'ubu nyene n'abantu benshi bakuze bipfuza kubona abakinyi bo mu Rwanda canke bavuga ngo abakinyi mu Rwanda bararenze. Ariko Mimi Mireille kuva no mwanya tuvugana canke ku mwanya iheze, Mimi Mireille n'umwe mu citegereza abanyarwanda bafise, aho amazeyo amezi 5 arenze ko iminsi ari gukina n'abakinyi bo mu Rwanda, aho yitabazwa n'ubunuriya bose. Mimi Mireille n'umwe ari mwihiganwa rya Best Influencer di Burundi, kandi biboneka ko uno mukobwa ashobora kubatsinda, kuko mwihiganwa riheruka yabaye uwa mbere. Bishoboka n'ubasaba ngo ni mu mutore kugira ngo abo wa mbere nyene no muri iri atabaye wa mbere ariko ashobore gushika. Uyu ni umwe rero mu bakinyi ba mbere mu Burundi muri kino gihe bari ku rugero rwiza kandi ruteye igomwe. Ushobora kwibaza ngo abikora gute? Nta uramenye yabikura, ariko byose avuga ati ndabikesha Imana, kuko bwanje ni Imana nayigize ya mbere mu buzima bwanje. Ibyo nkora byose nizera ko Imana ari ibinjikanako, niyo mpamvu nizigira Imana, nkishimira Imana kuko nzi ko byose ari ibikora. Uhoraho abagirire neza. Rwari urutonde sinzi wewe ninde wumva twarenganije, ninde wari ukwiye kugira uwa mbere canke uwa kabiri? Uhoraho abagirire neza. Tuzosubira muri top 10 y'abagabo nabo, hama dusubire muri top 10 y'abagabo n'abakenyezi bavanze.
uribaza ati ninde wa mbere abagabo n'abagore bavanze, ninde wa mbere mu bagabo gusa? Gumana natwe, uhora abahezagire.